Yes, birumvikana ko turacari muri Espagne saa 1:43 duce gato muri equipe ya Madrid birumvikana ko nyuma y'inkino zigera kuri zitanu kuva gerekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa 11 bavuye Santiago Bernabeu, gerekerezo ry'indwi ukwezi kwa 12 ku munsi w'Imana gisha zine z'ijoro Real Madrid iragaruka Santiago Bernabeu. Bari bahakumbuye nyuma yo guca Anfield Road mu gihugu cy'Ubwongereza bagaca Stade de Vallecas bagaca kwa Elche bagaca mu gihugu cy'Ubugiriki kwa Olympiacos bagaca kwa Girona ya mu gisagara ca Catalogne bagaca San Mamés haya mu Basque kuri no ncuro equipe ya Madrid nyuma y'inkino zitandatu ku rukino rugirandwi igiye kugaruka Santiago Bernabeu. Reka turabe mbega uruno rugendo rwo hanze ya Santiago Bernabeu rwo rwari rumeze gute kuko equipe ya Madrid basohotse Santiago Bernabeu mu nkino baheruka gukina muri La Liga batsinze Villarreal 3-1 batsinze Getafe 1-0 batsinze Barcelona 2-1 batsinze Valence 4-0 hanze ya Santiago Bernabeu banganije na Elche 2-2 banganya na Livecontroller ubusa ku bundi banganya na equipe yitwa Girona 1-0 batsinda equipe yitwa Athletic Bilbao 3-0 mu nkino zine bakine hanze ya Santiago Bernabeu batsinze urukino rumwe banganya inkino zigera kuri 3 basohotse Bernabeu basogwa no mu ntsinzi muri UEFA Champions League basohotse kabiri batsindwa rimwe batsinda rimwe mu nkino zigera kuri zitandatu equipe ya Madrid igarukanye intsinzi zibiri igarukanye defete zibiri igarukanye match nire zitatu. Mbere ko twinjira ku rukino bafitana na equipe ya Celta Vigo twabonye batsinda mu ndwi hagati equipe yitwa Athletic Bilbao banakinye neza by the way bagira clean sheet urukino barutsinda ubona ko batasafarinze nkuko basafarinze imbere ya za Elche na za Rayo Vallecano za Girona abatari bakati equipe yacu niyi ariko twereka tubanze tubere hano uwo bari umwanya mwiza niburi ko wo kubona equipe ya Madrid nubwo bokina bigiye bitandukanye wo kubona Madrid itora akajisho bivanye no ko yagarutse mu rugo nkuko wanabivuze ni Real Madrid batigeze berirwa baje hanze ya Santiago Bernabeu bongeye kugaruka ku kibuga bari bakumbuye cyane kibuga bagiriye ku munezero imbere ya Barcelona kibuga bagiriye ku munezero mu nkino zigiye zitandukanye kibuga candikiye ko amateka dasanzwe ikibuga buri mukinyi wese wa Real Madrid akubwira ngo ahantu ndahatora motivation irenze gusa gukina umupira w'amaguru ahubwo hanyereka affection nkasubira kumva niyumvisemo gukina cyane nitangira umugwi kubera kino kibuga cyitwa Santiago Bernabeu ni kibuga uja kumura uri mu adversaire wiviriye mu Bwongereza wiviriye muri Italy wiviriye mu Bufaransa bikagusaba yuko equipe yawe ngira ngo imanza kugwa iminota nka 10 kugira ngo manzo cihweze ntuzoze kugisamariramwo hageze ku kino rukino. Ni Real Madrid ubona ko iyo bari muri Santiago Bernabeu baba batuje ndetse n'abakinyi bishira kuri pressure kubera ko araba ku ruhande yiwe akabona ikibuga cuzuye imyambaro yera abakunzi ba Real Madrid bigatuma kina yitanga yumva ko yokora ibishoboka byose kugira ngo atange performance nziza kuri club yiwe. Ni rukino rwa Celta Vigo bagiye gukina no mu gutoroshe no mu gukunze kubananira kubera ko burya Celta Vigo numwe mu migwi ya Real Madrid bakunze gutsinda ariko basi n'imiburi buri wabonyemo igitsindo kuko barabanza kubitwereka nko mu nkino zitatu zerutse byumvikana ko hashobora kuba n'amahigwe ko Celta bakongera gutsinda igitsindo Real Madrid bagasabwa gutsinda ibitsindo birenga kimwe. Umunsi bagiye gukina runo rukino bavuye gutsinda equipe ya Atletico Bilbao match batsinze ku ruhande rwanje numva ko bashobora kuba bafashijwe n'ubwo babwa Xabi Alonso guko ashobora kwirukanwa muri club ya Real Madrid agaca avuga ngo reka fate riske ntari bwigire mfata kuva se zitanguye shiraza umugabo witwa Jide nako Ardagirere ntanguze Jide Bellingham na muri responsibility zo gukina hagati mu kibuga yisanzuye nkuko vyari bisanzwe nkuko nabisanze bimeze muri club ya Real Madrid ku mukino w'umugabo witwa Carlo Ancelotti ariko kandi n'urukino bagenda gukina batakaje umukenyi yitwa Federico Valverde byumvikana ko bimwe mu byari byapanzwe none umugabo witwa Xabi Alonso nako atakaje Trent Alexander-Arnold byumvikana ko bimwe mu bintu Xabi Alonso yari yapanze gukoresha ndetse bikanakora mu match mu rukino rwaheruka
rwa Athletic Bilbao bitagiye gukora kubera ko Federico Valverde yaramufashije hagati mu kibuga akamwuzuriza iyo miri y'abakinnyi bagera kuri 4 bose bashobora gukina bakazibira canke bagafasha mu gusatira bigiye guca binduka kuko Federico Valverde aca subira inyuma hanyuma agacanjira umukinnyi umwe hagati ya Dani Ceballos ndetse n'umugabo witwa Daguerre ariko ko bagarutse kuri Santiago Bernabeu bwa mbere na mbere novuga ko ni ikintu ciza barumva ko bagiye gutaha muhira kandi ko bategezwa gukora kugira ngo buri mukunzi wese wa Real Madrid taramaze igihe babona agiye kuza ku kibuga kugira ngo barabe bamunezeze. Jembo na makosa Real Madrid maze iminsi ikora cyane cyane bashingiye muri resultat babona muri championnat binashingiye no kuba ari equipe itariri muhira cyane burya kutaba muhira rimwe na rimwe ku ma equipe yamenyereye kugira iwayo hari ikibazo bikunda kubiteza uretse ko muri iyi minsi mbona hari n'ama equipe atubaha ibibuga bayatemberereye ko ariko Real Madrid iyo bashitse Santiago Bernabeu nko muhira hari kindi gitinyiro buri muntu wese ayibonamwe burya uko wotekereza gutakaza imbere ya Atletico Madrid uri Santiago Bernabeu siko wotekereza gutakaza imbere ya Atletico Madrid uri Riyadh Metropolitano kugira muhira wakirira ariko aho muhira hafise izindi nguvu haguha nka equipe ya Real Madrid ni bimwe mwiturufu ushobora gukoresha ubona ubwiza bwawe n'ico ubwirizwa gukora muri uwo mwanya je nemera ngo amanota 3 bagize ku 9 mu nkino ziheruka muri La Liga harimo uruhara nkuye mu novuga ngo iyi match baheruka gukina na equipe ya Atletico Bilbao harimo uruhara rukomeye gukuba equipe yitwa Real Madrid tariri muhira iyo baza kwisanga muhira hari ico bari gukora gitandukanye nico bakoze muri kiriya gihe je ndabona ko Real Madrid iyiri muhira ni equipe yishira kuri pression yo kurondera manota gusumba uko babikora bari hanze bitewe na wa mukinyi twitagira 12 yitwa umufana iriya Santiago Bernabeu nivyo ntituyifata nka stade gira abafana novuga ngo bateye ubwoba cyane nkuko tubona equipe za Borussia Dortmund ariko buryo uzonarabe nimwe mu mastade gira abafana bihagaze ko hari ya muhira ariko kandi turabihuje na resultat ubwo ntivyari kongereza pressure ku mugabo witwa Xabi Alonso yo kumva ngo uramara match 3 udatsinze unganya tugatakaza amanota 5 y'ikinyonera hagati yacu na Barcelona ukagaruka Santiago bari imbere yacu inota rimwe of course yes kumbure gutakaza match ukayitakariza hanze ukagaruka Santiago Bernabeu ugasohoka hanze ugasubira ugatakaza ugarutse kumbure kuko ihanganira byo bigoye gusumba uko bakwihanganira uri hanze kuko ihanganira biragora kuko uyu munsi we ntushobora kumbwira ngo watakaje amanota 9 uri muhira mu nkino 3 zikurikirana nguza kugira insiguro zimwe nuko wayatakarije hanze d'abord twe tuzi ngo imwe muri characteristiques z'ama equipe meza no kugira muhira nimba utakariza muhira garantuza ko mazuka ivyo waburiye muhira uza kubironkera hanze niyihe igogwa ari kubugwitwazo ku mugabo yitwa Xabi Alonso gusumba uko yari gutakariza amanota yose ari kuri Santiago Bernabeu je ndabona ngo igaruka rya equipe ya Real Madrid kuri Santiago hari ico rigomba gufasha abakinyi hari ico rigomba gufasha Xabi Alonso muri iyi match bagomba gukina uretse ko nubwo turi buze kwinjira muri match nza gusanga hari byinshi bigomba kugora uyu mugabo yitwa Xabi Alonso ariko kugaruka ubwavyo muhira bisobanuye ikintu kinini gitandukanye n'ubuzima bari bamaze iminsi babayemwo hanze ya Santiago Bernabeu aho basanzwe bazi neza ngo umwuka duhumeka iyo turi muri match bumeze uko Xabi Alonso yari yapanze equipe yo muri 4-2 tubona impinduka zikomeye cyane Ardagure atangura gato yakasubira abandi tubona prestation nziza Eduardo Camavinga tubona passe nziza cyane y'umugabo yitwa Trent Alexander-Arnold ariko kuri no ncuri kinyamakuru AS kivuga ko nyuma ko twamaze kumenyesha ko umugabo azwi ku izina rya Trent Alexander-Arnold we agiye kumara amezi 2 hanze kibuga mu gihe Eduardo Camavinga yavuze ati ntangorana ariko AS yamaze kuba yemeza ngo Pajo prise de risque bashobora kumureka akaruhuka objectif ikaba iyo kumubona ameze neza kuri match ya Manchester City ubwo twiyumviriye kuri 11 umugabo witwa Xabi Alonso ashobora kwifashisha batarimo Trent batarimo na Eduardo Camavinga bigaragara ko muri mediano ugomba guca usubiriza Camavinga ariko kandi ugomba guca unasubiriza wifashije umukinyi wo hagati mu kibuga nka Federico Valverde ku nimero 2 usubiriza Trent ko bigaragara ko ari byo byabaye efficace cyane nubwo navuga ngo ibyo gukoresha umugabo yitwa Raul Asensio ku nimero 2 canke Militao n'ubandi twabonye navyo nyine birashoboka mugabo biri efficace twabonye ko ari Federico Valverde turashobora kubona equipe
ya Real Madrid imbere ya Celta Vigo. Celta Vigo nka ekipe nogeranya na Elche, imwe muri ekipe inganya cyane itoba, ariko kandi bigaragara ko ibiharuro vya Madrid ntibiyemerera gutakaza imbere ya Elche kuko nako imbere ya Celta Vigo nyuma yabo hari ekipe yitwa Villarreal komeje kubasonga ko kandi inifitse urukino rw'ikirarane vyumvikana ko uno munsi umukonkira wa Real Madrid na Barcelona mu buryo buri direct ni Villarreal gusumba ko Atletico Madrid. Ubwo kari match badasabwa gutakaza, ariko kandi tukaba tubona bavuga ko badashobora gufata riske yo gukinisha umugabo nka Eduardo Camavinga, kumbure ni mukenyero ushobora guhinduka. Nitwogira ubwoba tukabona Madrid idasubira guproduce performance nziza nk'iyo baproduce kuri match ya Atletico Bilbao, bigatuma tubona nubwo bazobagarutse Estadio Santiago Bernabeu bagogwa imbere ya Celta Vigo nk'imwe muri equipe. Mwibuke bagira muri Copa del Rey mwaka weze byari 3-3 bakaza gutsinda muri prolongation. Match byaboroheye sora bakirian Mbappe n'abandi, ariko tuza kubona match ba compliqué bagasabwa kuyitsinda bifashishije izindi nguvu ziri supplémentaire. Ubwo nitwo batubwiye ko na Madrid bigorana cyane cyane ko mu mutwe bitaza kubura ko bafise Man City mu ndwi hagati. Kubura abakinyi bagiye batandukanye muri Madrid ubwa mbere na mbere bisigura kubura umukino Xabi Alonso yari ko aragomba kubaka kandi wari wamaze gufunctiona imbere ya equipe ya Athletic Bilbao, kubera ko kugeza kano kanya turabona ko nivyo Real baranatsinda n'inkino nyinshi, baranatsinze na Clasico, mugabo ugerageje kuraba ugasanga harasharimwe akanu gahaze kuburyo abakinyi bakinana, kuko uyu munsi ushobora kubona Jude Bellingham ari kukabora Arda Güler, tugatangura kwibaza duti mbega vy'ukuri birakinwe ko Arda na Jude bakinana mu kibuga kimwe ko umenga uguhuza kwabo ni kuri ko kurafunctiona neza. Uyu munsi nafise umukinyi yitwa Trent Alexander-Arnold aciye hatirizwa kujana umugabo yitwa Federico Valverde ku ruhande, hanyuma kandi ugacura hagati mu kibuga ntarose wa Aurier Tchouameni, byumvikana ngo ategerezwa guca hatirizwa kuzana Arda Güler nk'umukinyi yigeze gutegura mu kibuga, cyangwa kanazana umugabo yitwa Dani Ceballos kugira ngo aje gufasha muri iki kibuga. Byumvikana ngo uko biri kose babakinyi ariko aragomba kwirengagiza bari kubera ko abona ko batuma performance nziza mu kibuga, ategerezwa guca binjizamo kubera situation ziciye ziba zimvune zigiye zitandukanye. Hanyuma nkaca nihweza umugwi bagiye gukina nawo, bagiye gukina na equipe ya Celta Vigo nkuko nabivuze, match zitatu baheruka gukina nawo atarukino na ramwe bigeze barangiza batinjizwe igitsindano n'umugwi wa Celta Vigo. Kandi ugerageje kurana muri equipe itsinda mu igor rya Real Madrid cyane, ugerageje no kurana mu match baheruka gukina uno mugwi wa Celta Vigo karaba par exemple nka match komeye bigeze gukina bakina na FC Barcelona, barashoye kuronka ibitsindo bigera kuri biri mwiza mu rya Barcelona. Uyu munsi ni Celta bafise abakinyi bafise experience kandi bakuze kandi nabeza bagiye gukina na Real Madrid, nzi neza ko ni wa mugwi vyanka bikunda hafi buri equipe zose zitegerezwa kubona uburyo zikreyamwe occasion n'ibiburi buri zitatu buri match zikina tibokurutwa gatabara. Umunsi nimba afise yago nako umugabo yitwa Borja Iglesias nko muri 9 numwe mu bakinyi bashobora gukinisha cyane umutwe bari barege kwisanga muri defense y'umugabo yitwa Demirton ndetse n'umugabo yitwa Antonio Rudiger bamaze kugaruka ariko bavuye mu bibazo by'imvune. Uno munsi je ndabibona nk'inyije koko ari Real Madrid Dino Hudson na Militao bagiye baraba afebligiye bahuye n'umwataka bempoza mu kuja mu madiwera eri. Ego nimwe mu bakinyi ubona ko ashobora gutanga challenge ikomeye na cyane cyane umwe mu bakinyi banatsinda cyane gose muri Real muri kino gihe kubera ko aramaze gutsinda ibitsindo bigera ku 8 na assist zigera kuri 2, nimwe mu basatirizi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi muri no higona rya Liga Santander. Numukinyi ashobora kubagora muri za occasion ziba kreye imbere za mu Real Madrid, ugasanga aratsinze mu ibitsindo bigiye bitandukanye. Ugacura bakuzindi impande ufise Iago Aspas, ufise Brian Zaragoza n'abakinyi ariko barakura mugabo bafise experience mu gihe utari kurabaremera ngo bakinishe cyane bitume baza gusabwa kuja kuzibira cyane, bashobora kukubera ikibazo gikomeye mu mikinire yabo. Rero je kurande gwanje sinovuga ngo ni match zonaniza cyane Real ku buryo boyitakaza, mugabo uru n'urukino baravye nabi boshobora no kunganya bivanye n'ibibazo biri muri club ya Madrid vy'imvune. Xabi Alonso ategezwa guca sabwa guhindura ivyo yari yamaze gutangura kubaka, kubera ko uwo munsi nivyo yari abafise performance mbi batanga mu kibuga kubera novuga ama decision mabi ya Xabi, ariko kandi hari nibiharuro biriko biba bibi kubera ukubaza batigera ronka umugwi ukwiye ategura ushobora kumufasha mu nkino zigiye zitandukanye. Umunsi arubaka kino bigaca bipfa. Rero kuja gukina na equipe ya Celta Vigo n'urukino rwiza rukomeye, agiye gukina na equipe novuga ko ifise abakinyi beza hagati mu kibuga basore nka ba Fran Beltran n'abakinyi bameze neza, ba Xavi Rodriguez ari inyuma ndabatse n'abagabo nka ba Marcos Alonso yakinye muri equipe ya FC Barcelona n'abakinyi bazashobora kubananiza, ariko Xabi Alonso afise amahirwe yo kuyitsinda na cyane na motivation abakinyi bafise n'umwumvikana asigaye afitanye umugabo witwa Vinicius Junior.
yes ni ekipe ya Real Madrid birumvikana ko abakinyi batari bake bari mu mvune birumvikana ko ni Mendy yasubiyeyo aza kuba asangwayo n'umugabo azwi izina rya Trent Alexander-Arnold ni Camavinga imvune widakanganya ariko bategekanya kumuruhura ariko kandi umugabo azwi izina rya Dean Hudson acari mu mvune birumvikana ko Daniel Carvajal we niyo yibereye nuko ekipe ya Madrid aza kurikira na Celta Vigo bari mu kanya 12 kugeza muri kano kanya amaze kunganya inkino ndwi mu nkino 14 bamaze kuba bakina batsinda zitatu batsindwa zine birumvikana ko rimwe muri ekipe inganya cyane kuri ndato karambega Xabi Alonso agarutse Santiago Bernabeu icizere ya Kwesa Mamesi kiraza kugira ico kimumarira canke biraza kuba bigenda gute twumvisa ya Bubets ama tugaruke turaba yandi makuru aza kuba